Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa ivyo rino nga mu gihugu cy'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, aho tuza kugaruka kuri raporo yishira hamwe Amnesty International yo ku mugabane wa Afrika, aho hari ivyo iryo shirahamwe mpuzamakungu ryagiriza Perezida Varisito Ndayishimiye. Ibiri muri iyo raporo yose turaza kubibageza ko nimwe, kandi biriko biravuga ko ibujumbura ibintu vyatanguye gukomerana, bamwe mu bahoze bakomeye mu bakozi b'iperereza ndetse n'abandi bakomeye kuri ubu, aho abambere batanguye gufatwa bari gutabwa mu mvoto, abandi bakajanwa ku cicaro gikuru c'iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi. Turaza kubageza ko bamwe mu bamaze gufatwa n'abakozi b'iperereza bagenzi babo ndetse n'ivyo bose bagirizwa vyose ntuze gucikanwa. Aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru, mukurikirana amakuru n'ibiganiro dushikiriza muherereye mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikirana baherereye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze. Nkuko ishirahamwe Amnesty International yaranira agateka kazina muntu kw'isi iritangaza, Amnesty International ryagiriza Perezida Varisito Ndayishimiye ko inyuma y'imyaka 4 amaze ku butegetsi yagumye aburabuza abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abamenyesha makuru. Mu cegeranyo iryo shirahamwe ryasohoye ryise Uburundi imvugo itandukanye n'ingiro, ituratuzwa ry'amashirahamwe ataho yegamiye muri politike rirabandanya ku ntwaro ya Varisito Ndayishimiye. Cerekana mwidonido ingene abari mu mashirahamwe ataho yegamiye mu Burundi baburabujwe muri imyaka 4 iheze. Iryo shirahamwe rikagira riti mu myaka 4 Perezida Varisito Ndayishimiye amaze ku butegetsi, abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe nawe muri politike babandanya guterwa ubwoba, bakubagurwa, guhagarikwa no gupfungwa hadakurikijwe amategeko no gucibwa imanza z'akarenganyo. Kiranerekana kandi ico cegeranyo ingene ibintu vyosubira mu buryo imbere mu gihe inyuma y'amatora y'abashinga amateka yimirije kuba mu mwaka wa 2025. Urongoye akarere ka Afrika k'ubuseruko n'ubumanuko bwa Afrika muri Amnesty International, Tiger Chagwata, agira ati ituratuzwa ry'amashirahamwe ataho yegamiye muri politike ribandanya ryaburijemwo icizere c'impinduka zigaragara za leta kuri ayo mashirahamwe mu kuyugururira urubuga rwo kuganirizamwo ibibazo nkoramutima bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Amnesty International kavuga ko inyuma yaho ashikiye ku butegetsi, Perezida Ndayishimiye yerekanye ibimenyetso vyo gutezurira amashirahamwe ataho yegamiye muri politike n'ibimenyesha makuru. Abaharanira agateka kazina muntu 2 n'abamenyesha makuru 4 bari bapfunzwe bazira akazi kabo, bose bararekurwa mu mwaka wa mbere ashitse ku butegetsi. Icegeranyo c'iryo shirahamwe kikavuga ko uko kurekurwa kwahuriranye n'utwigoro two gusubiza hamwe n'amakungu cyane cyane umwe bwa Buraya n'ibindi ibihugu bigize iryo shirahamwe. Ni mu gihe bamwe mu bihweza ibintu n'ibindi bari bizeye ko uko kurekurwa cyari ikimenyetso cyo gusubira kwiyemeza kubahiriza agateka kazina muntu. Muri Ruhuhuma canke se mu kwezi kwa kabiri ko mwaka wa 2022, ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya na leta y'u Burundi baramenyesheje ko abategetsi b'ico gihugu biyemeje guteza imbere agateka kazina muntu cyo kimwe n'intwari ibereye no kubahiriza amategeko. Ariko ico cegeranyo gisigura ko icizere cose c'uko ibintu bigiye guhinduka camaze umwanya rumara. Ibimenyesha makuru bitandukanye bejeje kuronka ivyi raporo y'irishiramwe Amnesty International vyarondeye abategetsi b'u Burundi, yoba umuvugizi wa leta ndetse n'abandi batandukanye, ariko inyishu irabura. Abategetsi b'u Burundi nibo bakunze kwiyamiriza ivyegeranyo vy'amashirahamwe aranira agateka kazina muntu, bibatunga urutoke ko bahonyanga agateka kazina muntu bavuga ko atashingiro bifise. Amnesty International yo ikavuga ko yavuganye n'abantu 30 irihweza inyandiko zo mu bucamanza, amakuru yavuzwe n'ibimenyesha makuru, amajambo y'abategetsi n'amatangazo. Iryo shirahamwe kandi rikavuga ko ryakiriye leta
y'u Burundi kugira ige ico bivuze ko ariko gushika ubu nta nyishu riraronka. Naho abaharanira agateka kazira muntu n'abamenyeshamakuru bari bahagaritswe Perezida Ndayishimiye atarashika ku butegetsi barekuwe, abandi barasubiye guhagarikwa hadakurikijwe amategeko. Ni muvyo bise ko agatotezo kabandanya. Aha ico cegeranyo kigaruka ku mushingwamanza Germain Nkina yahagaritswe muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2020 wahoze ari umushinga amateka Fabiano Banchiryanino n'umumenyeshamakuru Florian Rangabiye yari yahagaritswe muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022 bose bakaba bararekuwe. Uyu Tigere Chagwata avuga ko ivyaha bijanye no kugumuka no guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu ari vyo bibandanya kwegekwa ko abaharanira agateka kazira muntu n'abamenyesha makuru. Sibo gusa kuko n'abanyagihugu ivyo vyaha basigaye bavyegekwa ko mu gihe bafitaniye amatati n'umuntu akomeye cyane canke se azinanye n'abantu bakora mu rwego rw'iperereza. Ukuntu rero ivyo vyaha bikoreshwa mu gucecekesha abatavuga rumwe na leta ni igitutsi ku gateka kazina muntu cyane cyane kurenganzira bwo gushikiriza ivyumviro bwo kugira ishirahamwe no kugira ikoraniro mu mutekano nk'uko ishirahamwe Amnesty International ribandanya ribitangaza. Ni mu gihe mu yandi makuru kandi biriko biravuga ko ikiza ca monkeypox kiri ku murindi uteye ubwoba ariko abantu atavyo babona. Abajejwe amagara y'abantu mu Burundi nibo babitangaza. Uti ndavyumva ariko sindabona uyirwaye, sinzi ko yoba ihari ngaha mu gihugu canke itahari. Abo n'abajambo avugwa na Nkundubumwe umushoferi wo mu gisagara ca Bujumbura ariko yotangaza cyane Egide Irambona. Ayo majambo kandi ateye impungenge abajejwe amagara y'abantu bahanganye no kugwanya ikiza c'ibihara vy'inkende kimaze ukwezi giteye mu Burundi, aho abantu benshi batarumva ko giteye ubwoba. Egide Irambona w'imyaka 40 afise umuryango w'abana 7, umwe mu ruhande rw'abagabo uwundi mu ruhande rw'abagore. Irambona n'umugore wiwe bompi baryamye mu kigo cashiriwe ko kwita ko abagwayi bako Karanda mu bitaro vya kaminuza Rwakarede mu Kamenge. Muri ico kigo gushika ku munsi w'ejo uheze hari abagwayi 59 barimwo abagabo nka Irambona barenga 20 ndetse n'abandi bana batarenze imyaka 15 n'abagore harimwo n'ufise inda. Irambona n'umugore wiwe baba muri quartier ya Gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ico gice nico kimaze kugaragaramwo abanduye benshi na cyane mu makaritiye ya Kinama ndetse na Kamenge. Ku mubiri wa Irambona ibihere biracari vyinshi mu maso, ku maboko no kunda gushika haruguru y'umukondo aho yagejeje kumanura ishuka atwereka ingene vyadutse ku mubiri wose. Ngariko nta na hamwe vyasigaje gushika. Iminsi ya mbere naragize amasumi menshi mu muhogo vyanka ko mpema mwijoro, nikirambona avuga. Ngariko uko bagiye batuvura niko hagiye haraba mitende mu muhogo harakira, ubabare buca bwimukira mu birenge hazayo ibihere binini birimwo amashira. Ngo biriko birakira ubu ni sawa. Ku mahigwe Irambona n'umugore wiwe abana babindwi nta numwe arandura. Umuhungu mukuru w'imyaka 16 buniwe yitayeho barumuna we akongera akabandanya akazi kase k'ubufundi bw'imodoka. Ikiza rero kiri ku murindi uteye ubwoba ariko abantu benshi ntavyo babona. Nduwimana Samuel nawe nyene ari mu bariko baravurirwa muri ico kigo cyo mu bitaro Rwakaredi aho amaze indwi zitatu. Umusore w'imyaka 28 nturinda kumwinginga kugira akura agapira canke ngo aduze ipantaro kwereke ku maguru n'ahandi ku mubiri ingene huzuye udusebe twahaturitse ibihere na cyane ku mutwe. Uti natanguye kubona agahere ku gihimba cirondoka ndagaharura ca ntangura kumva isumbi nini iteye ubwoba, niko Samuel avuga. Uko ngo niko yatanguye kugwara imbere yuko ibihere vyaduka umubiri wose. Nawe nyene avuga ati ndiko ndakira kuko banyitayeho cyane. Irambona na Nduwimana bakavuga ko bari bageze kure cyane. Ndariko dusubiye kwa
wa Nkundubumwe wa mushoferi aho ari mu bandi bantu benshi ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura, we avuga ko iyo ndwara amaze kuyumva ivugwa gusa ariko atarabona uyigwaye ndetse ku mafoto yo ku mbuga hwaniro. Mbere ngo ntazi ko mu gihugu ihari nuko atayihari. Ku gituro c'amabisi hagati mu gisagara ca Bujumbura abumviye gwara ku matwi canke mbere abasa nuko atakibabwiye si Nkundubumwe gusa. Ku muhingamo aho hantu murantungiye ku muhingamo aho abantu baba ariko barurira amabisi nta kimenyetso c'ubwoba canke c'umwitwarariko w'iyo ndwara y'ibihere iteye ubwoba no kurusha ica Covid mu kurandagata vuba no kwandukira mu buryo bwinshi nk'uko abategetsi bajejwe amagara y'abantu bakivuga. Muganga Ndayikeza, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu, avuga ko umurindi iyo ndwara iriko wari ukwiye gutera ubwoba abantu. Mu kwezi kumwe gusa kuzokwira ku igenekerezo ya 25 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ngo kuva ico kiza gitangajwe ko cateye mu Burundi abagwayi bemejwe ko banduye barenga 170. Ni benshi ngugeranije n'ingene irandagata mu bindi bihugu bimwe bimwe nk'uko Ndayikeza avuga. Aho ku gituro rero cahoza isoko nkuru ya Bujumbura, zimwe muri bisi ziba zivuye canke zigiye mu Kinama na Kamenge, abiri mu makaritsiye yo mu gisagara ca Bujumbura arimo ibitigiri binini byamaze kwandura, ariko abantu bazurira bariko baragundana kugira batanguranwe ibibanza haboneke nke canke kubera ubukene bw'igitoro, mu gihe imwe mu nzira ikomeye yo kwandura canke kwandukiza ari ugukorakoranako n'umaze kwandura kandi ntategerezwa kuba agaragaza ibimenyetso kugira ngo mubone umwigire kure. Umwitwarariko rero ni munini cyane umubajijwe kurwanya iyo ndwara mu gihugu gihana urubibe na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho imaze kwica abantu barenga 500, abamaze gufatwa bakaba baharurwa mu bihumbi birenga 16. Muganga Lidiane Nkengurutse, umuyobozi w'ikigo kijejwe ibikorwa byihuta mu gisata c'amagara y'abantu, akavuga ko impinga ikiri ndende kugira abantu babone ko bikomeye. Agira ati ico kiza kiri ku murindi uteye ubwoba, ariko abantu benshi ntavyo babona, babandanya bigenza uko basanzwe bigenza kandi mu vy'ukuri ari indwara yandukira cyane kandi ibabaza. Ngayo rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya ndagukengurukiye we tuyabanyemwo, ariko ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo utoje ucikanwa n'adushikiriza usangize ano makuru bagenzawe ndetse n'abandi bose irya no mu gihugu c'u Burundi ndetse no hanze y'ibihugu by'igihugu c'u Burundi kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko mu bisata byinshi bitandukanye n'andi menshi turiko turabategurana mu mwanya uri imbere. Ntimuze gucikanwa no Mpuza TV, Imana bahezagire.